وروى عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل يجيش يكينو ابن مسعود من مسعود رضي الله عنه إيمان يشيبره aratubwira yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam suira yashoboye kubazwa, yani haje abantu barabaza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamubaza bati ayyul mu'minina afdal, ati nuwuhe mwemeramana afise agaciro gusumbya abandi, ko abemeramana ni benshi ariko bagenda basumbasumbana mu kwemera, ati rero nuwuhe mwemeramana afise agaciro gusumba abandi. قال intumwa y'Imana yabishe yavuga ati ahsanuhum khuluqan, ati ni wa wundi afise imico myiza, cyangwa se wa wundi abasumbya kugira imico myiza, uwo niwe amwemeramana w'agaciro imbere ya Allah gusumba abandi bose, cyangwa se gusumba abandi bemeramana bose. Wa wundi arangwa n'imico myiza, atarangwa n'imico mibi, atarangwa n'imico yononekaye. Faqila rongera baramubaza bati wa ayyul mu'minina akyas, ati nuwuhe mwemeramana w'icabyenge. Umwemeramana w'icabyenge ni uyu. Twumva intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ko yoba yabishe yuko umwemeramana w'icabyenge ari wa wundi afise doktora, ari wa wundi yoba afise amashure menshi, cyangwa se wa wundi yoba afise ibi n'ibi n'ibi. Suko bimeze. Intumwa y'Imana yabishe yavuga ati aktharuhum lil maut dhikra, ati ni wa wundi aguma yibuka urupfu ku byishi, uwo niwe mwemeramana azi ubwenge gusumba abandi. Acamana yavuga ati ikigira kabiri wa ahsanuhum lahu al-isti'dadan, hama agaca yitegurira rwa rupfu neza, rwa rupfu akabandanya agwitegurira. Nico gihe rero mu gihe agwiteguriye mu gukora ibyiza, ati rero uwo niwe mwemeramana afise ubwenge cyangwa se w'icabwenge gusumba abandi bose. Arangwa n'ivyo bintu bibiri, ukwibuka urupfu ku bwishi hamwe no kugwitegurira mu byiza, kugwitegurira mu gukora ibikorwa byiza. Hamwe azova ngaha ku isi, abari ku isi basigare bavuga ati turabuze umuntu w'akamaro. Kuri ubwo rero izi nico zo cabwenge intumwa y'Imana yatweretse. Ntabwo icabwenge yatweretse yuko ari babandi tubona barize amashuri menshi bagize gute, la, icabwenge irangwa n'ibi bintu bibiri intumwa y'Imana yatweretse. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ilaykum.